Inshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyanyu c'inkino BTV Sport nkuko vyama ni kiganiro ntigera nkora ndi jenyene mba ndi kumwe n'abatumire uno munsi rero mfise abatumire ntibasanzwe n'abatumire badasanzwe kuko umwe n'umukunzi adasanzwe mu gwa Interstar wundi n'umukunzi w'umugwi wa Musongati bose rero ntibavyorosha reka mpere ku mukunzi wa Musongati ndamusabe adondore abariko bararaba BTV babwire akazina kawe ushatse n'ibyo usanzwe urangura mu muryango n'isi yose. Sawa, okay, mwageze neza kunyakira nitwa Kubwimana Gerard nkamvuka mu ntara ya Gitega sanzwe no munyagitega nyene mugabo sanzwe ndangurira inyuma mu gisagara ca Bujumbura. Yego ndakunda Musongati cyane yemwe yigiye hose nama nayikurikiye ni naco gituma ndokomanda yego imyaka yose ari naco gituma twakoraniye ngaha na Sandorari kugira tuvuge ivyerekeye icerekeye imigwi yacu ko ntigiye kubandanya inkino zikurikiye. Yego mugabo urafise agatazirano bakunze ko benshi. Yego harakandi gatazirano banzi ko nk'abantu basanzwe bamenyere kuri stade ndazi baramenyere ku izina rya Tupac. Urakoze cyane Tupac. Reka nsabe Sandorari nawe nyene yidondora ariko bararaba BTV kuko bisanzwe sonanye ko ntibakwise Sandorari. Bo kurikaraga mu mitwa gahunda njiye abantu benshi bangana n'umucanga batanganyika stade Ntwari banze kuzina rya Sandorari abantu umukunzi akomeye cyane umugwi wa Interstar bari muri coupe de president bivanye n'ahantu mbona iri kiragera cyane n'ahantu mbona twimirije gushika je nashoboye kuba ndayita Mabawa ego nibaza ko ari urakoze cyane nuko muti tuyaga kubiki uno munsi tuza kuyaga kwihiganwa ry'umupira w'amaguru buca ritangura hariho inkino zizotangura kuva kugenekezo rya 22 hari urukino rw'umugwi wa Musongati w'ikirarane bazokana n'umugwi wa Atletico hanyuma mbere hatangure igikombe cy'umukuru w'igihugu murazi ko bageze mu gice cya kabiri gishica nyuma y'icyo demi finale turaza kubabwira inkino zizokinwa hanyuma turaza kandi kugaruka muri Primus League turabe hagati y'umugwi wa Musongati n'umugwi wa Message Ngozi aho n'umugwi wa mbere n'uwa kabiri mu higanwa turabe uwo bafise amahirwe kurusha uwundi yo gushobora gutwara ihiganwa ry'uno mwaka hanyuma tuvuye mu Burundi turakubitira aha muri Afrika turabaye ariko aravugwa muri Cameroon aho ihiganwa ry'umupira w'amaguru bari harikiye aho ryari bigeze inyuma ya Congo turabigarukako hanyuma turagaruka kandi ku makuru ariko aravuga ku mugabo yitwa Florent Ibenge benshi baramuzi yahoze ari umumenyereza w'umuguserukira wa Congo iharanira demokrasi Le Leopard akaba muri kino gihe yaratanze imihoho akaba mugabo yagumye amenyereza umugwi wa Vita Club waho nyene muri Congo ndasubiye kubaha ikaze. Reka mpere kuri wewe Tupac wumvise kwihiganwa buca umupira w'amaguru buca usubira gutangura wavyakiriye gute? Navyakiriye neza cyane ari naco gituma ebana ubu twiteguye cyane ihiganwa tugiteguriye cyane kumva zo kubera mu gihe twobura amanota ya 20 tuba turahomba gozi cyane ubu nibaze yuko namwanya urukino twe tuzogwakira nibaze ko atanu n'umutima usimba kabisa twiteze insinzi ko ari iwacu. Yego n'urukino rw'ikirarane ruzobahuza n'umugwi wa Atletico mbemwe ni kubera iki mudakunze gutsindirwa ku kibuga cyane? Muri make twege dusanzwe urumva dufise public kwiye hajya mu ntari wacu ya Gitega urumva kugira usendigwe imbere y'abafana bangana kujyanye nawe urumva ko bitaba bibereye frere nuko Sandorari wumvise ko inkino zisubiye gutangura ukabuzi yuko wewe nta kibanza ca mbere uri kurarondera wewe uri mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mbere ugeze mu gice cya kabiri gishiri cyanyuma uzohura n'umugwi wa Musongati ubirindiranye igishika kimeze gute? Cya mbere coco maze kubona irya karandiriye ni wa mbere naryohewe cyane yego kuko cyane nka samedi dimanche narabura ahantu nje guteramira kubera twaba tumenyereye tuja kuri stade Ntwari tugahura n'abagenzi tukavugana tukayaga ugataha unezerewe byari ibintu nakumbuye nabona ko ubwo imisi tumaze bitagenda nabona ni ko ari myinshi cyane muri make naranezerewe cyane maze kubona irya karandiriye ko mwakuno kwezi dushobora gusubira kuri stade niwo munezero wacu canke reka mvuge ati ko ariko kabare kacu duteramira muri make byarangyoheye cyane nico gituma nabati ubwacu nk'umugwi wa Interstar ni byandi bavuga ngo kenguruka turashikanye nuko inyuma rero y'ugo rukino rw'ikirarane rwa Musongati n'umugwi wa Atletico
hazoca haba igikombe cy'umukuru w'igihugu kuva ku igenekezo rya 22 za kuno kwezi turimwo sikera Tupac urumva hageze uno munsi turi tariki 13 hageze cyane twamaze nakubwiye ko twamaze gutangura kuvyitegurira yego hanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mwebwe ku igenekezo rya 22 munafise urukino ngaha ibujumbura kuri stade Intwari muzotana mu mitwe n'umugwi wa Interstar muricaranye ngaho mwebwe n'igenekezo rya 26 reka duhere ku rukino ruzoba ku igenekezo rya 22 zo kwa gatanu ruzohuza umugwi wa Rukinzo n'umugwi wa Aigle Noir Tupac wewe uru rukino ntuzoburi muzobura umurorerezi nk'abandi kuko nta mugwi wawe uzoburi kurakina ubona ari ndafise amahirwe menshi hagati ya Rukinzo na Aigle Noir amahirwe ndayaha Aigle Noir cyane kumva zo kubera nayo urabona ubuyigi byukiranije urabona ubuko yagaruse bushasha irashobora kuba izotwara ayo manota 3 Ego. Rukinzo n'umugwi w'igipolisi bose urazi ko bari baserukiye Uburundi mu makungu Aigle Noir yari yatwaye igikombe ca Primus League baduserukira muri Champions League hanyuma Rukinzo nabo baduserukira mu gikombe c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF bose urazi ko bitagenze neza bose barazi uburyohe bw'indege ubwo Aigle Noir izokoroherwa kuvuze ngo niyo hamahirwe cyane gituma ndayiha amahirwe urumva mu gihe nayo yose ubiri inyuma urumva ivyo bibana birebere na mwanya mu gihe ari izo kukibwe waba ari izo kwakira finale okay $100 Rukinzo Aigle Noir uyu mugabo ngo amahirwe Aigle Noir nawe niko bibona bo amahirwe ndayaha Rukinzo kuko amahirwe ndayaha Rukinzo igituma je ndabona ko finale ishobora kuba Interstar na Rukinzo Ico profita sikindi shaka tuje guhurira ku kibuga twese tutazi kuko ngiye guhana Aigle Noir ishobora kuvuga atahani muhira ntirishobora kuhatsindirwa urumva ni wabo n'abafana abamama abana bose bashobora kubazoba baje haje rero igituma mpamahigwe Rukinzo kugaze duhure finale twese tuva ngaho ibujumbura atavye kuvuga ngo wasanze mu guhari yanyango warushe nico gituma avuga ko Rukinzo hamwe yotsinda byonjohera cyane gusumba Tupac uyu mugabo arakunda kwikwegera ko urumva wewe ivyo ashaka ntariko araraba imigwi ingene rutanya uburemere washaka gusa zohure na Rukinzo ngira ngo nukubera Rukinzo yoba ikoroheye cyane oya nyoroheye cyane ko n'inkino nyinshi twagiye turakira mpere mu nkino za kivandimwe yaransinda cyane nafatiye basi ku biharuro mbona ko bishobora kuryosha iyo finale cyane nuko dutandukira urukino rugira kabiri ruzobita 26 z'uko kwezi nyene ni hagati ya mwebwe babiri Interstar n'umugwa Musongati mwese muzokinira kuri Intwari Tupac wewe ukiniye kuri Intwari umengo Interstar izobikiniye ku kibuga cayo ntabwo jewe mu gihe ntashobora kugira ubwoba nuko Intwari ndamenyereye ko hakinira cyane ubu mwaka mbere narahagiriye amahirwe arenze cyane atandukanye ni mu indi myaka je nitege ni mu gihe nogabura ngaha tugeze wacu ko zogenda ndabasubije inyuma gose ikintu kituma wizera cyane yuko Interstar wewe atangurana yo kwitsinda n'iki igituma nizigiye cyane yuko ushobora gutsinda Interstar abakinyi twarabanagoye ubu dufise abakinyi beza cyane nta mukinyi ari mu mvune na mutoyi n'uwo twagize Chelsea mbe bakamuhagarika inkino zibiri mu gihe bamuhagarika nta kibazo twe dusaye dufise abakinyi bakwiye ariko gashamu buze Eric inyuma hariyo n'uwundi mukinyi mubura hagati kandi n'abakinyi basanze ari ngendegwa ko ivyo kweri Interstar ntishobora kubikorerako ivyo ntishobora kubikorera koko Eric turasanzwe dufise n'izindi match twagiye turakina atarimwo zari zikomeye nk'iyi match twakiniye mu Buganda muri Cibitoke Eric ntiyarimo twashoboye gukora amanota 3 Buganda ari yatumye duhagarara neza gushika no munsi $100 igituma wewe uvuga uti jewe Musongati ndayigira karavyo nikiki bo ibintu bitatu ibintu bitatu gerageje kubishira ahantu hamwe ndabona ko bisa amahirwe menshi icambere fise umumenyereza Wera Hussein yamaze kubega ku bugari bwa Coupe du President kuvuga yarumvise uburyohe bwayo ikindi ca kabiri naco ndafise n'abandi bakinyi basanzwe bamenyereye kuri indege basanzwe nyene bafise uburyo bazi uburyohe bakumbuye gusubira kuri indege guserukira igihugu ivyo bintu bibiri kwano ndabishize hamwe nca mbona ko amahirwe ndayafise ica gatatu rero tuzokinira kuri stade Intwari aho batazovuga urashaka kuba vyo kunanira kubera umwanya canke kubera uburyo bwo gushira igitego ariko uwo munsi wa mbere duhuriye ngaho Bujumbura ndavuga ati abantu bose abamama abapapa basanzwe bakunda Interstar ico gihe bazotwese ziba twagiye ahantu hamwe umukinyagira 12 umukinyagira 12 atavyo kuvuga ngo nahantu kure twese tuzoba twaje turi ahantu hamwe ivyo bintu bitatu ngerageje kubishira hamwe ndabona ko mahirwe ari menshi ego mugabo rero abantu baraba ivy'umupira w'amaguru abantu barabira hafi y'umupira w'amaguru babizi bararaba uravye uburemere bw'umugwi wa Musongati ukaraba n'uburemere bwa Interstar amahirwe menshi bayaha Musongati wewe mugabo uravuga uti nukubera umufana ngira
ya sikuvuga ngo ni kubera ndi umufana ivyo ndiko ndavuganiraza ko vyumvikana bitahuritse kandi vyumvikana kandi biboneka. Hanyuma ikindi naco urabizi jewe ndabizi abatari bake barakunda kubibona ni Musongati idakunze gutsindirwa iwabo. Mwebwe rero urumva urukino nibaza yuko muzoroharurira cyane ibujumbura nta mahirwe mufite kuza gutsindira Igitega. Bo Interstar ingene imeze nibaza ko n'umugwi maze gutembera basi igihugu cose barawuzi canke ibibuga vyaho barabizi no kuvuga Interstar ntabwo ifise ngo ubwo bw'abafana n'abakinyi ba Interstar basanzwe bamenyereye public n'abakinyi ba Interstar basanzwe bafise n'abafana nabo nyene nta kintu na kimwe kizorukaga naho tuzogenda Igitega ntazobura nka bisi nka zitanu zizoba n'umunezero zoba dufise ntazobura nka bisi nka zitanu zizogenda zigiye Igitega zijanye n'abafana. Okay. Nuko hamwe byoshika Tupac ugashika mu rukino rwa nyuma rwa finale sinzi umugwi muzoca muhura yaba Interstar canke yaba Rukizo canke yaba Aigle Noir gukinira ku kibuga ca Peace Park ari Makamba finale bibaza ko byoborohera. Bishobora kutworohera cyane kumva zo kubera twe dusanzwe twiteguriye mbere ko tuzohava dukina finale na Aigle Noir kumva zo kubera twayahoze tubakinishira bafise ikibuga iwacu warigeze ko bari wanyu je yabo twaramaze kuyimenya turayizi ari naco gituma atabwo abana bo ke dufise twiteguriye gukinira finale Makamba azo ari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Sandolar wowe hamwe byoshika ugashika muri finale gukinira uribaza ko igikombe ugikura kuri stade kuri Peace Park Stadium Complex Makamba. Bo kugeza kuri uyu mwanya ndumva hariho hose bodutwara nabo bari mu kindi gihugu gutwara igikombe ndavyumva Imakamba ho rero iri barabara rikunda cyane iri barabara rikunda cyane imana simfashe ndahashika abantu igikombe ni kashi. Okay. Nuko reka tuve mu gikombe cy'umukuru w'igihugu tugaruke muri Primus League. Interstar murafise urukino rutoroshe rukino mbere ariko ruzotangura inkino za Primus League muzohura n'umugwi wa Vitaro azwari kwingezo ya 30 muvyiteguriye gute? Iyo yurumva itegeza kubera mu mutwe naho iyo ya Musongati nayo ni gumiri mu mutwe iyo ni ngiyo mu gisagara itegeza kubiri mu mutwe. Urukino rwama rukomeye kuva tukivuka ngahe Bujumbura Interstar na Vitaro n'urukino naho Vitaro yoba ari yanyuma canke Interstar ari yanyuma undi ari wa mbere n'urukino ruba rukomeye nibaza ko no mwaka bizogenda gute. N'umukinyi wari wese aza yakaniye kuri iyo match kandi bose ku mpande zose wanashaka urukino rutangura gukinirwa inyuma y'itere mu bafana cyane cyane tweme mbere urukino rutangura kurumara dutaranaba muri majambo maketu ubwacu nyine nk'abafana turiteguye uko bitegerezwa naho sukundi no gutsinda. Ego urukino rwa mbere muri fazare byagenze gute? Urukino barangomboye ariko narabonye akayere kabaye rero nzobatsinda nkabitsindo bibiri nibyo nibyashika bagomboremo kimwe. Urakoze cyane Tupac wewe uzobura umurorerezi nka jewe tuzoba turiko turaraba umupira je nzo ndiko ndarondera makuru nawe uzobura kuraraba umupira. Urukino rwa Interstar na Vitaro rubona gute? Urukino rwa Interstar ndabona ruzoba rukomeye gose kumbuza kubera keshi jemba nicaye hajya hanya Interstar barakunda kwiga inyuma y'aba Vitaro cyane bakikumira rero kijya kintu gituma bikumira ico cyamake babuza amateka kuko kawe wagiye ku mupira nyene barazora baje iwacu Basongati naho tuba tuko turatsindwa ya ngoma iwacu y'Igitega igomevuga igigaragaza yuko akakanya mutima nyene kagituma ukunda umugu udashobora kuwihakana kagoma kagaruka. Ba Interstar barabe neza match ya Vitaro ishobora kubananira gose. Sandora ntazokwinyegeza tuzoba tumufise nkuko nyene turi noneho umuntu muremure naho no kwinyegeza muzo wandiko ndarengera nso ndizobabe tumubura mu kibuga niyo byakomera. Nuko nari nabivuze mu ntangamarara muri izi nkino za Primus League hariho imigwi ibiri iri imbere n'umugwi wa Message Ngozi ubarusha mwebwe Musongati amanota 4 mugabo mwebwe mukamufise urukino rw'ikirarane hamwe byogenda uko muvyipfuza mugatsinda urukino rwanyu rw'ikirarane no kuvuga ko Message Ngozi zosigara barusha inota 1 aho n'imbere yuko mukina inkino zitatu musigaje. Ngomba rero turabire hamwe hagati ya Message Ngozi hamwe n'umugwi wa Musongati uwoba afise amahigwe yo gutahukana igikombe ca Primus League uno mwaka ninde. Reka mpere kuri Sandolar atarimo. Sandolar urayibona Message Ngozi ingene imeze warabonye inkino zabo za Rena Retour warabonye ahihoba naho ikomeye Musongati urayiza ahihoba naho ikomeye. Iyi nimigwi irutana amanota 4 mu gihe Musongati bafise urukino rw'ikirarane bashobora gutsinda kumbureka tubifata uko hamwe bo rutsinda no kuvuga ko Message zose barusha inota 1 gusa bakaza basigana inkino banganya 3 wowe ubona ari ndafise amahirwe kurusha ubundi. Bo je ngerageje kuraba nka hamwe Musongati
yotsinda iyi match y'ikirarane hagasigaye inota rimwe nukuvuga ca ninjira mwazirya nkino zisigaye ego reka ndazikubwire Message Ngozi isigaje urukino rwa Burundi Sport Dynamique urukino rwa Interstar mwebwe n'urukino rwa Olympic Star izi nkino ubona Message Ngozi ifise amahirwe yo kuzitsinda zose cyambere cyo ndabona inkino zibishe bakuzobagora hariho urukino rwa Olympic Star akarorero batigera batsinda yebegaye we ngo baza bambaye igwaga hariho urukino rwa Interstar izo nkino zibiri naho baje gukinira hehe kugira Message itsinde Interstar biba bigoye no kuvuga amahirwe manini canke nyene basarengeye ndayaha Musongati mugabo ntibibagire ko Musongati nabo basiganye urukino rwa Lydia Ridic Kayanza United na Buja City izi nkino bibaza ko zizoborohera cyane ziro ugirageje korera ku ivyo biharuro biroroshe nivyo ntuze na Musongati bazoba bariko barakina n'imigwi ikeneye amanota kubera byishira inyuma Lydia Ridic ivyabo bisa n'ivyaheze mugabo n'urumva akagozi ntikaracika oya ntigatsi haya ugiye gukina na ntuze na Ngozi City canke Rerieri nahone baza bakaniye kugira barondera izina canke berekane ko naho bakorotsa abakinyi babandanya barondera iyindi migwi nukuvuga ngerageje rero kuraba izo nkino zitatu Musongati sigaranye nivyo irikizokina n'imigwi Kakayanza Lydia Ridic cyane match ya Kayanza niyo mpamvu nishobora kubagora cyane ariko ngerageje kuraba izo match nazo Message sigaranye zose ndumva ko biba bigoye gose ziba zifise ingufu cyane gusumba izo na Musongati isigaranye Kayanza United kumbure imaze ihiganwa ryahagaze tubona umenga ifise ingufu nke mugabo nka Buja City n'umugwi twabonye ugora imigwi myinshi ngaha nivyo Buja City irakomeye ntubanaje nayo kwe mu couple president irakomeye ukirakina n'umupira usukuye wo hasi ariko irashobora kuvuga ati none ko ubundi ntaye buje muri naho botsinda basi match ya Musongati ntibavuga ati reka tuje muri Big 4 ntibazokaza nkuko bovuga ati twotsinda iyi match turatwara igikombe ntibazokaza nko kuvuga ati twotsinda iyi match turaja muri Big 4 niyo mbona rero favere Musongati cyane ifise nuko Tupac wewe uri Musonga turumva uza kuvuga yuko akazi mwagahejeje nivyo umuntu aravye Ngozi City na Message Ngozi inkino basigaranye biraboneka ko zigoye ugereranije n'izo mwebwe musigaranye urukino rwa Burundi Sport Dynamique kumbure ngira ngo Tupac nako Sandra ntiyaruvuze ko byinshi mugabo Interstar ati tuzobagora ati Olympic Star ntibigera bayitsinda dufatiye kuri ivyo womengo mwebwe akazi kaheze aha mubona amahirwe ari menshi cyane kurusha Message Ngozi twege nta munsi numwe twegera twimbira aho twahejeje twimbira aho twahejeje ku ifirimbi ya imivuze nico gihe rero naco gituma inkino zose tugiye gusigarana tugiye kuzikina nka finali zose kuko mu gihe twoshira ingufu muri muco mukuru w'igihugu tukareka gushira muri Primus League yose byo tugora ubu ingufu tuzishira hose kugira ivyo bikombe kubera ivyo bikombe tubikeneye byose ariko ikintu gituma murema mukavuga muti twebwe igikombe cy'umukuru w'igihugu turagikeneye kandi tuzogitwara igikombe cha Primus League turagikeneye kandi tuzogitwara ikintu gituma mugira uko kwizera ni ikintu cambere cyama gituma twe turema ni ikintu namwe yarakubwira urumva nk'ubu twaramaze kunagura abakinyi biwacu baribye abari mu mvune bazivuyemwo igisigaye naco ubu cambere tugiye gukurikiza gikwirikira nuko tuzokwama tukurikira abakinyi bagiye hose kugira public yiwacu itegere isigara tubaremeshe kugira dutware ivyo bikombe byose ariko ga Tupac ntiwibaza yuko bishobora kuruhisha abakinyi bigatuma kumbure hari igikombe kimwe usanga mutayikinye neza kuko muriko mukinira ku bibuga bibiri mu mwanya umwe urumva muriko muriruka n'igikombe cy'umukuru w'igihugu muriko muriruka n'igikombe cya Primus League ibi bintu ntibibaza ko kandi n'inkino zibera hafi presque igihe kimwe ntibaza ko bishobora kuruhisha umugwi wanyu ugasanga hari igikombe kimwe kibaciye mu myanya y'intoki ivyo ntavyo twiteze na gatoyi ko mvuze kubera baba bakinyi twaramaze kuvugana nabo kandi ni neza ya twese mu gihe twatwara ivyo bikombe byo duhesha amateka cyane kuko igihe nikirekire twiruka nibi bikombe mu gihe byo tuva mu ntoke byari byaramaze kutwegera nk'uko byo tubabaza cyane urakoze cyane nuko rero amakuru ariko aravugwa mu Burundi nayo reka tuve mu Burundi tuje mu gihugu ca Cameroon mwaravyumvise mu minsi yeze muri Kongo baravuze ati ihiganwa ry'umupira w'amaguru aho ryari rigeze twe tugarukirije aho wari uwa mbere azoguma ari uwa mbere wari wanyuma azoguma ari uwa nyuma none ubu naho mu gihugu ca Cameroon mwishyiramwe ry'umupira w'amaguru bita Fecafoot bafashe ingo yo guhagarika bavuga ati twebwe ahiganwa ryari rigeze duhagarikiyaho mwebwe ibintu mwe nibe mu byumvise mu byakira gute duhere kuri Sandra ibyo bintu nyene numva biba bibabaje kubera haro nk'umugwi ubwawo ucuvuga ati genda hohotewe haro nk'umugushaka ati yo barindira je ndazi ko no byukwirana ugomba gukoroka kavuga ati je match na inara ikanire nari kuyitsinda nka ndeka byo gukoroka canke
nk'umugwi wa mbere bahaye nk'igikombe ugasanga urusha nk'amanota 4 umugwi wa kabiri ukiraho nyene umugwi wa mbere n'umugwi witwa Bamenda unusha inota rimwe umugwi ukurikira umva nkaho umugwi wa kabiri ucuvuga ati ngaha barandenganije mugabo mu gihe nk'abarongozi b'iryo higanwa bashoboye guhamagara abaperezida b'iyo migwi bakavyumvikana kumbure nabone barabonye ibyabaye bavyumvikanye bagahuriraho bakumvikana bose ingingo bakayifatira hamwe biba biryoshe cyane. Tupac Imana ishimwe mu Burundi ntivyabaye ivyo bintu wowe uwo vyakira gute? Jewe nta kundi no vyakira mu gihe babahisemo guhagarika inkino bababereye guhamagara abaperezida b'imigwi bakabanza barabahamagaye bose bafashe ingingo ishira hamwe y'umupira w'amaguru n'abarongoye imigwi bose bari hamwe. Mu gihe rero bamaze kuba bakoze ibintu bacumvikanye ko bababereye kubanza kurindira uko urumva ivyabaye ku bantu bose sivyo kuvuga ngo vyabaye kuri nakaje kuri naka nikiza gihanze isi twese turimwo na turi mu gihe bizoshika tuzovyakira uko nyene nta kundi nuko bisa kantu nogeye ko ngaho Tupac urabona ko message nk'uyikurusha inota rimwe nta example nk'uco cyane mwagitsinze bagaca bava ngikomba bagiye message mbye ntiwo kwidoga nico gituma mvuga ati giterezwa kurindira nanje muvuga ati basihiga amaturindire nabandi ndababwiye ko babanza bakarindira bakazorindira iyo bizobaje urakoze cyane aho rero muri Cameroon umugwi wa Bamenda nariko ndababwira niwo wa mbere ivyo byabafashe iyo ngingo aribo baraba mbere barusha umugwi bakurikira inota rimwe n'umugwi wigeze gukinamwe umugabo witwa Pierre Ndiefi benshi baramunzi ibintu bimeze uko Bamenda rero urumva bazoca bahabwa igikombe baca baronka n'uburenganzira bwo gukina Champions League mu mwaka uza. Nuko iyindi nkuru iriko iravugwa ni umugabo yitwa Florent Ibenge mwese muramunzi yaramenyereje umugwi userukira igihugu wa Congo iharanira demokrasi imyaka 5 yose kuva mu 2014 gushika mu mwaka weze 2019. Uyo mugabo murazi yuko yahavuye afata ingingo yo gutanga imihoho mu userukira igihugu acabandanya amenyereza umugwi wa AS Vita Club. Abatari bake murabizi bavuze ati uyu mugabo atanze imihoho kubera muri Kane yatsinzwe na Madagascar mu gice ca 18 gishiri ca nyuma none ngo yabitewe ahubwo ngo yafashe iyo ngingo kubera uburuhe bwo kumenyereza imigwi ibiri hajya mu Burundi ngira ngo Tupac nico gituma umumenyereza batamwemerera ko amenyereza ubundi mu umumenyereza wo mu guserukira igihugu ivyo barashobora ko biravana n'ukuntu yaba yarabisavye mugabo ntiwoshobora kuvuga yuko na Yahundi yarigeze kuvuga yuko ngo ashaje mugabo yarahakanye ko agishoboye uyu rero Ibengo yavuze ati jewe ikintu cyatumye mfata ingingo yo gutanga imihoho ati nuburuhe ati kumenyereza imigwi ibiri biraruhisha cyane mugabo ngo icamuruhisha gose ngo ni ingendo yagira jibura yaza kurondera abakinyi baza gukina mu guserukira igihugu ibintu nibaza ko byumvikana cyane Tupac yego birumvikana ivyo urumva mu gihe asabye kuruhuka urumva baramusubiriza nta kibazo yego nuko $100 wewe hamwe wobwira mutombora woza wumva bamuhaye nka Vitaro akabandanya ari umumenyereza wo mu guserukira igihugu vyakira gute bivanye n'umwumvikano atakintu gipfa nta kibazo mugabo iconya Ibenge yavuze nico ujya mu guserukira igihugu nivyo haba inkinonke ariko zisaba umwanya munini ya cane n'inguvu nyinshi kandi urumva nk'ibi bintu byo kugenda agenda iburaya avate agiye nko muri Afrika y'Epfo canke agiye hehe muri Espagne mu Bwongereza mu France hose yarazunguka ko abakongomani bari henshi kwisi ni ibintu rero byamuruhisha cyane kuri yara Jeno vuga ko yabaye umushinga ntahe. Ego. Nuko Tupac mu guheraheza ikiganiro cacu cuno munsi akajambo kamwe ku bakunzi b'umugwa Musongati akajambo kamwe ku bakunzi b'inkino muri rusange. Bashaka jambo ndantekereye abakunzi b'umugwa Musongati nuko kumwe twama dufatanye mu nda tuguma dufatanye mu nda ibintu byo guma twama dufise ishavu navyo muri tele tukaza turabipunguza kuko ndamaze kubona yuko ibintu by'ishavu bishobora gutuma twega abafanzi ba Musongati taho dushobora kushikana n'umusenumwe ivyo twama twabibwiye n'abandi iyo turi mu stade hari ati ni gutekereza tugatekana tukarindira ko ifirimbi yanyu mivuga urakoze cyane sinokomera kuva ngaha nakubajije akabazo kamwe ukanyishura uvunaguye cyane ntabwo bamufise muri Musongati yuko indongozi zanyu zimwe ziri muri politike niyo zahindura ibibanza akanoti kazogabanuka oya ntibikunda na gato yeko mbaza kubera umugwa Musongati nusanzwe gufashe mu mugongo n'umuntu umwe usanzwe gufashe mu mugongo n'imigwi yose abantu abafanuzi bose barafashe mu mugongo namwe mwama mwabibonye hari yanyu yuko n'umuntu muto yemera kitanga nakavuma avuga ati je aya madoka ari yanza kwipakira abantu 10 kugira nze kubashikana intwari baze kororera umupira je nibaze ko byose bizoshoboka nta kibazo $100 ikibazo ni cakindi umugwi wa Interstar muri no minsi urongowe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu ejo hirya yejo inyuma y'amatora bihindutse ntagume muri kijya kibanza ntabwo bamufise yuko akanoti katazosubira kuboneka neza sindavyibaza cyane kubera Gaston n'umuntu gerageje kuraba n'umuntu nabonye afise uburyo kuko ndabiraba kwiza inkino afashije yego
no kuvuga ko nivyo Gaston ni president ariko ntitwibagire ko n'umugwi wa Interstar arico gituma handitse association abafana twebwe turafise intererano duterera mu mugwi kizoca tuvuga ngo tumutererana akazi tuzobandanya dufashanya kwa kundi nyene nawe abandanya turi hafi nta kizohinduka ariko kizohinduka vyacane nyene ngo sintwara igikombe mu myaka 2-3 yego Tupac ndagushimire cyane ko na witavye ubutumire bwa BTV na cyane mu biganiro BTV Sport nizere ko uwundi munsi niyo nakukora ko nkakwitura urambere mutumire ngira uzotwita yego murakoze cyane muzosubire mu dutume ko zobita nuko Sandora niyo nasubira guhamagara uzongamburukira namankerebutse cyane mu Karastar tutigera twivuruga namankerebutse cyane gose ariko ubutumwa ntogenda ntanze ni imyaka myinshi tumaze abafana ba Interstar tudatwenga tutaryohewe ariko uyu mwaka ndabemereye ko tugiye kuryoherwa urakoze cyane nuko sinogera ntashimiye Cizaniki mu buhinga bw'ivyuma niba ariko aratuma no masanamu bashikira kumonesha kuri wanyu atosoye ikiganiro magishije na Remo Prosper niyo nkuru ndabifurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu naho gutaha murakoze